Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nakomea hapo, sitakwenda kuendelea na Kiswahili sababu mimi ni Mrundi na wapo Warundi. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, samahani twaramenyeye nabi muradutungi, nagomba ngira ico mvuze umukozi mugenzanje ashike hano, umukozi twazananye kuva hariya muri Amerika. Ulimana pe, ulimana pe, ulimana ya mahoro ntaguhinduka. Ulimana pe, ulimana pe, ulimana ya mahoro ntaguhinduka. Nuko turabahaye mwiriwe shengero ry'Imana. Hanyuma tugira tuvuga amajambo makeya gusa, nta mwanya tubatwara. Icambere, twebwe duhagaze hano nka bene so, nuko twagiriwe ubuntu kuba mu bikorwa nk'ibi mwabonye twajemo. Ni vy'ukuri icambere twagomba kuvuga, abo twari kumwe ku munsi w'Imana itariki 7 twarashikirije intasho yavuye kuri bene so, niyi iri mu Bakorinto icete ca mbere, hanyuma igice ni 15 ku murongo wa 38. Iyo ntasho abo twari kumwe ku munsi w'Imana twarayishikirije, none nabo tutari kumwe nabo nyene muyakire. Mbere ni vy'ukuri dufise guhava tubasezera. Ijambo rya kabiri ni ryo kubashimira. Duhindukiye inyuma, tugomba ubwa mbere dushimire nuko ishengero nuko ry'Ikiremba ryose, duhereye ku murongozi umwungere w'iri shengero nabo bikorana bose, Imana ibaduhezagirire. Nuko twebwe nkuko mubona duhagaze hano, mukozi mugenzacu avuye aha aravuze ingene ibikorwa vyatanguye, natwe ishengero nuko dukoreramwo hariya muri Amerika, yatanguye mu mwaka w'2012. Nuko tubandanya ibikorwa, ntituza kuvuga vyinshi kuko hamwe twovuga vyinshi twobaraza ngaha. None rero ico gikorwa turakibandanya, tukibandanije nuko dutewe iteka n'uyu mwungere wacu w'ishengero, yarashitse hari yaratubona kandi yabandanije atubona atugendera. Nuko igihe cakwirikira twitegura gukora nuko uruhimbi, ariko twabisavye uyu mutama nyene. Nuko duca twitegura kugura ivyombo. Ivyo vyombo turibuka yuko umutama yabituguriye n'umukozi w'Imana akorera muri Zambia, bari kumwe n'umwungere wa mbere w'ishengero ry'Igishiha. Ivyo turabishimira Imana. None rero twagomba tuvuge tuti mushishikare kudusengera. Twarabandanije ibikorwa, nuko harabaye n'igihe nuko turashika hariya nkuko mwavyumvise muri Canada.
turibuka hari n'igihe twigeze kurara mu muduga, hari muri kijya gihe c'imbeho, twagira ngo duhava dupfira mu muduga, ariko Imana irakinga. Turashimira Imana n'umukozi w'Imana yitwa Damascene, kuva hari Bujumbura, uwo niwe yadufashije uruhimbi rwa mbere, uyo twari kumwe. None rero nivyo twagomba kuvuga mu ncamake. Shengero ry'Imana n'abakozi b'Imana, nuko muze mubandanye mudusengera kugira ngo ibikorwa bikoregwa hariya Imana ishishikare kubikuza, bitere bija imbere. Hanyuma ico turakibasavye nk'abavyeyi n'ishengero. Kubw'ico ikindi twagomba kuvuga niki kijanye n'ivyo tumaze iminsi turimwo. Abarundi nibo baciye umugani ngo amajambo menshi canke ngo ibintu bimenya bene vyo. None rero twagomba tubasabe shengero ry'Imana, cane cane nk'abakozi b'Imana, kuri ibi bikorwa muhaye mukorera aha, muze mubibandanye, ntimuze muti impera, kuko impera yanyu irateguwe, impera yacu irateguwe. Nico twagomba kuvuga, nuko kubijanye n'abakozi, Imana izibazigame, Imana izibahe kuramba. None rero kindi co turangirizako ni iki co kubasezera, tugira duhave dufata ingendo dusubire iyo twaje tuva. Hanyuma cane cane tubasaba ko muzodusengera. Nico twagomba tuvuge. Imana ibahezagire, tukazoza twongera kubona n'Imana ibikunze. Murakoze cyane.